jewe umutima wa comedy ukuntu mbayeho ubuzima bwa comedy kubera ningabira niva mu muryango uno musi ugombye kuyikina kubera mutima yoba yaguze umuduga canke yavyibushe bizoca kure nico gituma kaze bakunzi ba K90 TV kaze mu biganiro byacu nkuko twama tubikora tuganira n'abatandukanye tubashikiriza byinshi byiza tubasanze bariko barakorera canke mu byo bakora bakatwiganira uko bakora ninge nabikora kuno munsi rero turi kumwe n'umujene umwe mu bajene bahani wacu mu Burundi asanzwe ari umukinyo tugenegene harimwo mu tugenegene tuvuze abaririmbyi abatamvyi ndetse n'abakidutudu tugenegene dusanzwe gukina amasinema n'ibindi kuno munsi turi kumwe n'umwe mu bajene nawe asanzwe amenyerewe cyane mu gukina tugenegene two gutwenza tugusabe idondora. Murakoze niswa Minani Feri uzwi ku izina rya Mutima le Comédien. Nimore turashima. Uno munsi twagusanze hano bagirira rino hayanishwa ya Innovation Week ufise aho uri kurakorera uri ku kazi ka misi yose canke naho wabaye uraca kuno munsi. Ni kiraka baranyiyumviye ko kugira ngo dukorane muri no foire. Ni kuvuga ino foire igifu gitanguye maze gukorana n'amasosiyete atandukanye yegize societe gira gatatu dukoranye mu minsi 3. Ego wizegwa nk'umujene asanzwe canke baraba ku byo usanzwe ukora mu buzima bwa misi yose mu tugenegene? Sinzi ico baraba ariko uko biri kose abantu dukorana nibaza ko atamwidodombo bagira. Abajene bakina utugenegene barakunda kuvuga ko amashirahamwe nkaya atabashigikira ariko ayandi akagira ati tushigikira maze kugira icashikako kandi twamushigikira tone cyo dufasha ubwo niho bari muri iyo ntumbero bakwikoze ko nk'umunyatugenegene kugira ngo bafashe guhamagara abakiriya canke ubabere nk'umwambasaderi muri uwo mwanya mutoyi. Okay, usibye ko nkina comedy ndafise n'izindi mpano ndafise n'izindi mpano zo gushobora guhamagara abantu aho nicaye canke amagaze bakakongera ndashobora birashoboka aho mpagaze k'abantu bakongera. Ni ubwo se kubera ukina comedy ntibaza ko izina umaze kubaka? Nibaza ko bituruka ku izina canke aho ngeze kubera ko uno munsi mutima sicaduka mu gihugu cy'u Burundi mutima bamubonye aho hagaze bategezwa kuhegera. Ego tugarutse kuri Mutima le Comédien ku ntambwe amaze kugira ko uravye kuri comedy uramaze ushaka ku ntambwe iteye imbere wewe urayishima? Ndayishima nubwo aho nshaka kugera ari kure kubera ko intumbero yanje fise ntigarukira ngaha ndafise byinshi nkeneye gukorera abarundi ndafise hinduka nkeneye gukorera ngaha mu Burundi ndafise igicapo naho ngomba gushika ndashaka ko igihugu cy'u Burundi igihugu c'amavukiro kigira ikindi gicapo. Murakoze. Ego kuri ico kindi gicapo wifuza ubona byose kwashika canke ubona ingufu zawe zonyene zobishobora? Ego murakoze ni kuvuga ngo igicapo fise mu myaka iheze umuntu yumvise igihugu cy'u Burundi umuntu abonye drapo ry'igihugu gihungabana yahita abona intambara yarabona amagrenade yarabona ama manifestation yarabona impuha nyinshi ariko uno munsi tuko turagerageza gukora cyane kugira ngo uno munsi umuntu ari hanze umuntu atari hano mu gihugu yumvise igihugu cy'u Burundi ahita abona impano zitandukanye nico kintu tuko turagerageza gukura mu mitima y'abantu hamigisigaye ntivyoroshe kuhashika ariko ibidashoboka uyu munsi birashobora gushoboka ejo bivanye n'intego ufise. Ikindi naco igihugu nk'uko kiriko kiragerageza kwegera mu gukuza impano nizera ko bizoshoboka turi kumwe n'igihugu kidushigikira cyadufata ukuboko nk'uko igihugu kibandanya kibigira. Mbega Mutima le Comédien abona afise ikibanza cyahe muri mu tugenegene two gukina amasanamu mato yo gutwenza no mu byo gutwenza wibona wiklasa he? Jewe nta namwe nshobora kwiklasa kubera na classe miraba hama intambwe ngeze ko nizera kwishimishije kubera ko mu gihugu cy'u Burundi Mutima si caduka kandi arafise abafans arafise abakurikirana akazi kiwe. Murakoze. Umuntu aribaza kandi ugutwenza mu biciye mu filme dutoyi mu dusanamu dutoyi mu video dutoyi si ibintu byoroshe n'ibintu twaga tuti bitanguye kuza vuba ni ibintu bitanguye kuza vuba mbega wewe
ubona intambwe muri ko muratera n'abandi bakora ishimishije canke abarundi biracatugoye? Irashimishije cyane kandi nibaza ko nisuko turatera intambwe ku buryo uno munsi mu gihugu cy'u Burundi hariho abantu abakuru n'abato bashobora gufata umwanya bakikonsantra bakaja kuri YouTube bakamenya aho YouTube iri, bakamenya ngene bashiramo amamega, bakamenya ukuntu badushigikira, bakamenya ukuntu bafata video zacu bakazishira ku mastati amapartage atandukanye. Rero nibaza ko biriko biratera intambwe. Ari kibazo muri ko murakina tujya tuvido two gutwenza harajamwe no kwigisha. Yego. Hari udusanamu aka video wagize uvuga kwikena ry'inzoga n'ingene ribura. Yego. Bijya bintu inspiration yavuye hehe koko nivyo ariko biraba canke washishiremo gutwenga? Tugerageza kwiadapta mu bibanze bya byose. Dutegerezwa kwirukanga cyane. Tutegereza kuba creative. Umwanya munini tuba mu bantu benshi turiko turanaliza. Tuba mu bantu benshi turiko turanaliza twiyumvira ku buzima bwa misi yose. Nico gituma creation ziranyaruka cyane kubera ko Mutima le Comédien aramaze kumenya yuko komedi ari izo mubeshaho gushika fuwe. Aramaze kumenya yuko umwana wiwe wa mbere cyangwa wa kabiri bazigishwa n'amara yavuye muri komedi. Rero ico kintu komedi ndayikunda n'umutima wanje wose. Nico gituma negezwa kuronka ibiryohera abantu ku mwanya kubera ko narabonye ko harimo ubuzima. Yego, mwegeze no gukina cyane utuvideo nka 3 nkuko muragira ibintu byo gufungura. Nuko Mutima akunda gufungura cyangwa mariko hari indi ntumbero nk'umuntu yakora bijya video cyo mwashaka kumwigisha n'igiki? Tuvuze ko Mutima le Comédien akunda gufungura, nibaza ko si icyaha kandi si we wenyene. Nawe urakunda gufungura, gusa dutandukaniye hehe? Fise ingabirano yo kuvuga ibifungurwa. Nawe ushobora kurya cyane kundusha, ariko ukabura ingabirano yo kubivuga. Ego. Bigenda gute ku bintu byo gufungura ukuremo ikintu gitwenza abantu? Kuko n'abantu ibintu bishika gake umuntu afise isani imbere akavuga ikintu kigatwenza abantu kandi bakumva ko banezerewe. Nico gituma ndi Mutima ngerageza gukrea kubera kuri buno butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nije umuntu wa mbere azanye systeme telefonique. Nano no munsi sindatora ituro nka mbere. Ndaciruka ndondora ikintu cyosubira gutwenza abantu gushasha. Ngomba kuguma ngira ndenuvera kugira ngo abarundi baguma baronka ibikwiranye n'imitima yabo. Ego, duherengaho nyene warutubwiye ko ari watanguje no kugira utuntu tutuhojo mbega ijya systeme kumenga ubu wameze nk'uyihagarika gatoyi biva kuki? Sinayihagaritse. Kintu cyose gifise umwanya wacu. Abantu bumvise Mutima le Comédien biciye muri systeme telefonique bari banyotewe kumubona mu mavideo nayo. Kandi kuva nk'inyama video byariyongeye cyane bankunda gushasha. Ego. Kuri stand up comedy canke ajya kujya tugenegene umuntu agira two gutwenza ari muri public mugitangura benshi bagize bati canke biyumvira bati ko yahoragira ku telefone bava bidakunda ko yahoragira ku abantu batamubona bizomugora kuryohera abantu ariko ari bahagararanye umunsi wa mbere ujya kuri stage hari hehe wiyumva gute? Uko niyumva narabaye timide gatoya ariko kubera aribwo bwari ubuzima ariko bwari urutare ngomba kumena kugira ngo mbuno munsi Mutima wundi mushasha. Narakinye neza, nakinye kuri Bambura yari stage ya mbere muri Kigingi Sama, ndabandanya kandi byaragenze neza. Ego. Mutima ubu arakina utuvideo hirya no hino, mbere aranatumwa ko n'abandi bakina utureresi two gutwenza bakamutumako. Mbega Mutima kumwegereye biroroha ko akorana nawe ko umenga ukuntu mukora mufise ukuntu mwisangije biroroha ko mukorana n'abandi? Biroroha cyane kubera ko cafatira ku rugezo rwabo. Ego. Wewe ibyawe ntibikugora kwiyadapta ku bandi cyangwa bo ntibigagora kwiyadapta kuri wewe? Ntibingora kubera ko n'Imana yabishizemwe niyo icivyorosha kandi. Hari uwo mwigenze gukorana na Yanje TV. Ego. Mugira mukorana bamubwira uti tugende gukora ati ntugire ikibazo ntitwigwe turandika ntitwigwe turabipanga cyane nivyo kandi video yagenze neza ko twabibonye. Biri mu bigaragaza Imana. Bisanzwe nga mu Burundi abantu benshi bariko barakora comedy kubera abana kabayikinye. Niyo biriko birabananira. Bisanzwe twebwe ingabirano turiko turakoresha jewe Mutima le Comédien ukuntu mbayeho ubuzima bwa comedy kubera n'ingabirano iva mu muryango. Uno musigombye kuyikina kubera Mutima yoba yaguze umuduga canke yavyibushe bizoca kure. Nico gituma
ngira ko nanga impanuro imbere yuko winjira mu kazi manza wiyumvire ko ari domene yawe bizokora mu gihe ari domene yawe uzosanga ibintu byawe biriko biragenda neza atanga upfu zirimo. Yes. Mutima le comédien ni arikorana canke arafise aho bakorana umugwa agira ati uyu ndaha nkorana naba nkoruko. Cewe umwanya ndi ngaha ku isi sindiho kugira ngo mbi ngunge. Imigwi yose yifuza gukorana na Mutima le comédien turakorana bivanye na condition izanye no kuninyorohereza. Amibisigaye abantu benshi bagavye iyi si barabayeho bapanze ariko bidaturuka ku bukene gusa kalendire yanjye ndafise ubugene ayipanze kandi uko bigenda neza nta midodombo ofisi ego mukurikirane YouTube online murakoze.